Mutama BANDERAS umwe mwari muzi nk'umurozi, umutama mwari muzi nk'umuvuzi, umuvuzi atawundi muntu yamuja hejuru. Uyu munsi ubuzima bayemwo n'ubuzima two kwita bwo aho mu gitondo avyukira asoma igitabo ca Quran, aho yihaye Imana nkuko wenyene avyivugira. Aravuga yuko atabintu vyo kiganga canke vyiki igiteze gusubiramwo canke nivyashika kabisubiramwo atazi n'ukuntu bizomubavya. Mungu ni kitu gani? Mazingira yangu yote ni kuacha ili hana faida. Najua nimetokea mbali, ndio maana sasa leo niko Mungu. Napenda nimwabudu Mungu sana kuliko wengine yote. Napenda nisome maneno ya Mwenyezi Mungu sometimes. Sio nikae tu hivi na sisi yo kuvura vya kuvura ni visinzio nzo bikora sijui kama ndabifanya. Ni Mutama BANDERAS aho twamugendeye, aho bitari vyoroshe kugira ngo turonke ikiganiro kuriwe kuko nabo arafise handi hantu yicara inyuma y'inzu yateguye neza hameze neza aca tora igitabo ciwe bita mbega bacita umusafu. Umusafu ni kirya ca Quran. Tukija kumuraba ijya mbere ntivyoroshe kuko twaramubuze, ntitwashoboye kumusangaho. Aho twasanze agomba yurira moto yiwe agiye, hari mu gatondo ka kare twabonye yurira moto agiye. Twaciye twegera ababanyi turababaza, aho batubwiye yuko agiye mu agiye gusenga gusari ku musigiti. BANDERAS kumuronka biragoye. Cyo kunda muzi. Mutamba BANDERAS azinduka mu gitondo. Arufajiri. Agatawaza. Ajeje gutawaza. Acasimba ku musigiti. Agasenga. Ajeje gusenga. Acaza. Ntitwarambiwe, twaciye dutaha uwo munsi tutamubonye, tudashoboye kumubona ngo dushobore kuganira. Ntivyatinze twaragarutse n'uwundi munsi, aho twasanze ahagaze imbere yaho tokwita y'urugo, hampande y'urugo iwe. Yapfuye kutubona gusa ko dufise kamera, yaciye adukwepa aho avuga ko adashaka kubona umuntu n'umwe woganira imbere ya kamera. Aho yaciye adukwepa turamuhamagara aranka kuza ngo tumuganirize ngo tuganire. Twarihanganye turasubira inyuma, ariko kubwo commentaire twagiye tubona nyinshi kandi zitandukanye, abantu badusaba ati dukeneye Mutama BANDERAS, turamukeneye cyane, dukeneye umutwereke ubuzima arimwo. Nivyo cyatumye tuvuga duti reka tugaruke uwundi munsi ugira kandi. Ku munsi ugira kandi twaragarutse, aho twahise turabaza abana ko yo bari muhira. Baratubwiye ati ni hari. Mu kiringo tumaze kuza twaraje nkuko bisanzwe, ntivyari vyoroshe kugira ngo tumubone. Aho twakoresheje kimwe bita kanyamuji, naragiye shika ninjira, aho natomboye nkasanga haruguruye. Ndungurutse mu nzu nasanze muri saratamu hari, ariko bigaragaza yuko hariho umuntu. Aho twarindiriye agasohoka, aho twinjiye buke buke twitonze cyane, tumusanga ari karatawaza agomba aje gusari. Aho hari mu gatondo, aho twinjiye turagira Imana ntiyatubona kuko yari yunamye. Bivanye n'ivyiyumviro yararimwo abafise, n'umuntu amuciye hambavu ntashobora kumubona neza cyane. Aho ni mu kiringo impuzu yambara umengo bazimurogeyeko. Buri gihe cyose ugiye kumuraba usanga yambaye za mpuzu nyene. N'ababanyi babana twarababagije batubwira yuko impuzu azikura ari uko zigomba zimeswe, agakenyera eswime mpaka zimesuwe agasubira kuzambara. Kuva aho BANDERAS agwariye uba ameze nk'umuntu w'umwehu mu mutwe. Sijui kama ndabifanya katena staki, sinatahamu. Niki chatumye biheba? Zamani sasa sio mpaka niseme bia mingi niache. Nimeshakwambia, nimeshakuzungumzia kinatosha, sawa? Hiyo niache nisome Qur'ani.
nijengwe na maneno ya Mwenyezi Mungu, binafsadia pembeni. Sawa. Ubu ntuzosubira kuvura rero. Asijui banyama. Ameze nk'umuntu w'umwehu mu mutwe. Aho atakindi kintu ashaka gukora cy'akazi cyangwa ikindi kintu kigiye gitandukanye. Mupatama banderasi ubuzima abayemwe burababaje. Kuko yari umuntu akunze kuronka amafaranga w'umutajiri, ariko uyu munsi nta kindi akora atari kuzindukira kuri Quran. Nkuko bimeze rero twarazindutse amaze kuheza gutawaza arasenga, arangije yaciye afata igitabo ciwe ceranda ca Quran aja kwicara ahantu yateguye asanzwe abikorera. Natwe twaragiye buke buke n'ubugwa neza kugira ngo dushobore kuraba ko iyo tuganiriza na gatoyi. Aho twagiye turamwegera, ahari abayiturije nta kibazo bakeneye kumva. Twaragiye turamwegera aho bitoroshe, aho kugira tuvugishe vyabaye ibintu bigoye cyane. Umwegereye nta nakuraba, aguma ari bize no gusoma. Umuvugishije ubumengo uri kuramugora, aha batabadashaka n'umuntu yo muramutsa, aho naho muramukije umengura mugoye cyane kugira gusubize. Ni Mutama Banderasi rero mwabonye mu minsi heze yari umuntu internationale mu kuvura, aho aguteye ubwoba yuko agomba kuroge vyaba bibaye. Ni Mutama Banderasi mwabonye agenda aruga abantu bagiye batandukanye, agenda aruga arugura. Ni Mutama Banderasi yavuye abantu benshi utoharura, ariko icyamukoze ko naco turamenya icatumye ameruka ameze uyu munsi. Aho nyuma yo kugwara, aho ubu yatoye mitende, yaciye avuga ko ashimye kwiyegereza Imana, kwiyegereza rurema, akaguma yisomera iki gitabo cya Quran. Ni Mutama Banderasi twagiye tubaza ibibazo vyinshi kubijanye n'abagore biwe, aho ku kibazo cy'abagore biwe akwisha gute nura abagore wawe nabo. Abagore sasa, abagore babebe koko, abagore bareke uzobona atakwiriye kuba ari kumwe ni wanje aragenda. Je nta problem, mimi sina problem kabisa. Mungu tundo nalindia. Sasa nibashobore nibalete mikeke na makanyanga, nilete mie niko pale ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwani kwa napumua leo ndio maana tusinka macho yangu hazitoka katika kitabu hiki kitakatifu. Ubuzima haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hii ndio mavazi tunapaswa tuvae. Sasa kwa hiyo achana navyo. Ile vya maganga vya bagore achana navyo. Ni Mutama Banderasi tumubajije ivyo kuvura, tumubwiye ko hari abantu benshi bamukeneye kugira ngo abavure, akubwira ko abo bashaka ko abavura bibasha. Ivyo vyo kuvura bitamuraba ahubwo mu muha amahoro. Urabihevye cyangwa uzobandanya? Sijui. Sadepana gisi Mungu ataniongoza. Hivi kwa hivyo muda sina muda wa chochote kile. Acha kwanza Mungu aniongoze, itakuwa vizuri zaidi. Banderasi, none Imana niyo yakubujije kuvura abantu? Binaweza kaambatana na hivyo, lakini sinaomba kwanza mniache kwanza nimsujudie Mwenyezi Mungu, nione kama afya yangu itakuwa nzuri. Mpaka sasa afya yangu haijawa nzuri jameni, si ndio? Banderasi, uratwemera ko tuzogaruka ikindi gihe? Sijui, hiyo ni vya kwenu mtajijua. Mimi sina hamu hata hivi vitu vyani. Kwanza makamera mnatetea vitu kwa sura kwa mtu, kamera mnamtangaza Mungu mzima. Banderasi, reka ngende basi ndizeye kuko basi nzogaruka ubundi munsi ukampa ikiganiro ukanyumira. Hivyo bikiwezekana nikutane kwa mzima, Mwenyezi Mungu kwa ameniongoza kuzungumza na wewe hapo sawa, lakini kwa hivi sasa sina muda wa kamera zenu, sina muda wa chochote kile cha kwenu, sina haja. Mimi haja yangu ni asubuhi, mchana au jioni, mimi kwenye Quran nasoma maneno matakatifu aliyotamka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaosalia wote pembeni. Siku Mwenyezi Mungu ataniongoza, atanielekeza cha nitafanya katika maisha. Lakini kwa hivi sasa sina haja yote ile, na sihitaji kuzungumza na chochote kile na mtu, bali hata nimekuheshimu. Na wewe nimekuheshimia tu. None baje abantu mwakura kwanza tambua Mungu pole kama kawaida, na pesa twako kwetu abadilike tu, na pengine wewe sina tamuda kukusikiliza. Nilikuwa sina tamuda kukusikiliza. Baje abantu mwahura
Twaragerageje kumuganiriza ibintu vyinshi, turamubaza burya abayeho, uburyo afunguramwo, uburyo akoramwo akazi, aho yatubwiye ko ivyo akazi twe bitaturaba. Twaramubajije uburyo abanye n'abandi, aho turiko turamubaza wamengo turiko turamugora kugira tuyishuriraho ingoma na mukwasa. Twaguye mu kajendegete tumaze kuhashika, atuganiriye yatubwira amajambo atumvikana, aho mu kuvuga yongorera cyangwa akazunza umutwe, aho ijambo ryiwe kugira uryumve iryaba nk'igitangaro wumvise. Twaramuvugishije, turamuvugisha, turamusokoroza, turamubaza ati mbega we warahevye kuvura? Ni Mutama Banderas rero twagumye tumugora, tumubaza ibintu vyinshi, tumubaza kubijanye n'igituma